akavuga ati umuntu azoza gusokoza incuro 9 iya 10 nzomusokoza ku buntu cyangwa umuntu nzosuka incuro 9 incuro ya 10 nzomusuka ku buntu nkako n'akantu bawibikiye kiwawe. Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza. Bakunzi b'imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi RTBB, tubamenyeshe ko turi mu kiganiro umwuga urakiza. Ico kiganiro kikaba kiduha akaryo c'uko twigira ko bivanye n'ivyo tucumvise ko abariko baradusigurira imigambi yabo ingene imeze. Rero muri kino kiganiro tukaba dufise umutumire, uwo mutumire akaba akora umwuga wo gusokoza imishatsi no gusuka. Tumusabe rero abidondora. Nitwa Ninahazwe Yvette, nkaba nkorera muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura, nkaba nkora umwuga wo gusuka no gusokoza n'ibindi, kandi imbere yaho nkaba nari nsanzwe ndi umwigisha, ndi umwarimukazi w'amashuri mato mato. Ego murakoze cyane kutwidondora. None Yvette, dusanzwe tumenyereye hari imyuga myinshi itandukanye namwe n'ivyo mutayobewe. Niki kicatumye muhitamwo umwuga wanyu wo gusokoza no gusuka? Umwuga wo gusokoza no gusuka icambere cantumye ndawiyumvamwe no kubera jewe nsanzwe ndi umukenyezi. Nanje nari nsanzwe nkunda ico gikorwa. Narabikora naho ubona atavyo mfise, nari nsanzwe nsuka nkasokoza, hanyuma numva ndabikunze no kubikora nca numva nobikora kuko vyarandyohera. Kandi hampande y'ivyo iyo ubikoze ubuzi yuko hariho ikintu vyinjiza mu muryango. Ego Umuntu akaronke ico yikorako hampande ya kazi ka leta ndagahejeje ca ndonka ikindi gikorwa nca nkora inyuma yaho. muri make ako niko karusho ubona muri uwo mwuga. Ego None Yvette, ca nibaze ko ngaha muri commune nziza Isare ahanyene kuri centre hoba hariho abandi bantu basanzwe bakora uwo mwuga wo gusokoza no gusuka. None nakahe kabirya wewe ukoresha muri uwo mwuga wawe wo gusokoza no gusuka kugira ngo abantu baguhurumbire? kugira abantu baguhurumbire, ikintu ca mbere mu mwuga utegereza kubuzi kubikora neza. Utabizi naho ukagenda ukavyiga kugira ugire ico barushije. Nico kintu ca mbere gituma abantu baguhurumbira. Hanyuma n'umukiriya ukaheza ukamufata neza. Nimba ari uwuza kenshi ukamushiriraho akantu kiwe kakabirya nyene kubijanye n'ibiciro. Kavuga ati umuntu azoza gusokoza incuro 9 iya 10 nzomusokoza ku buntu cyangwa umuntu nzosuka incuro 9 incuro ya 10 nzomusuka ku buntu. Nkako n'akantu bawibikiye kiwawe. Ikindi naco nukwigora ugakora ibintu neza. Burya usanga bagiye baravugana wewe utanabizi ukazibona bariko barakurondera kubera uba wabakoreye neza. Yego. Hama none ku kijanye n'ibiciro kwino dusanzwe ni Bujumbura mugabo vyitwa ko ari ruguru. Zoba binganya n'ivyo n'abasanzwe bakora uwo mwuga bakorera mu gisagara, ibiciro musanga ari cyo kimwe? Oya, ibiciro si cyo kimwe. Kuko ino nkuko bivuze ati bisa nuko umengana ruguru. Abakiriya hari abakiriya bake urabasuka mbere ugasanga umenga wanabahejeje. Ababikora si benshi cyane, nico gituma n'ibiciro usanga udafata nk'ibiciro by'Ibujumbura kuko n'ababikoresha si benshi cyane, ntibarabikerebukira ngo bavyijukire gose kubikora. Mugabo uko iminsi ihera niko tuza turabona yuko abantu biyongera. Ego ugasanga no mu migambi urabona nkono munsi ko wansanze ndiko ndasukira ngaha muhira.
uko abakiriya biyongera ugasoza usanga ndiko ndiyumvira kugira salon aha hanze habona abantu ngire adresse ego bireke kubibi byo muhira. Ego murakoze cyane. None nizihe modere wewe wowe usuka nk'umuntu ariko arakumviza avuga ati iyi modere sinenzi ko yoba ayisuka umuntu ni gusokoza imishatsi gusa no gusuka nta bindi bintu haruhande y'ivyo bijanirana usanzwe ukora? Oya ibindi ndabikora ariko ntibiba bijanye n'ibi. Amamodeli arahari urabona nkaha ndiko ndasuka amarasta moromoro nyabubiri. Hariho ubundi buryo bwo gusuka aya marasta nyene mugabo ugasanga ni nyabutatu. Hariho gusuka amaplante. Ego Amaplante arahari, amaboucle, amanaturere nkuko kwaka kantu nakoze ngaha. ego Urakabona umuntu kamusuka wibaza kuri ako gacapo. ibi ni usanzwe warabikoze cyambe yari plante bakoze babugambike? Oya nivyo ndabikora. Ako gashusho kamfasha gukorerako. Ako nambitse kamfasha gukorerako ndabikora. Hanyuma umukiriya aje ukamwereka harahashima akagura. Ego Cyangwa akavuga ndamugirire nkuko nyene nakoreye kuri ako kantu muganda bimugirire we nyene ku mutwe wiwe. Navyo birakunda. Urumva amamodere ni menshi nyene aratandukanye. Okay murakoze cyane. None muri uno mwuga wanyu nta ntambamye muhura nazo? Nize ntambamye mushobora guhura? Ntizibura kubera nk'umuntu aje arashobora kuza ngo nje gusuka kamubwira ibyo agomba gusuka akabikubarira. Nawe ibyo ushoboye ukabimubwira. Hanyuma ugasanga ntimuriko murumvikana kuri cya kindi wavuga c'amapri c'ibiciro. Yego ugasanga ngaho rero ntimwumvikanye neza. Cyangwa ugasanga muravuganye wewe uherutse umenga yemeye akicara kubera ntiturihisha imbere. Urihisha umuntu uhejeje acaguha. Ugasanga rero hariho abantu baba ari amahane nyene ugasanga urahejeje akacakubwira ngo je mfise aya. Ca wiyumvira none ndamusukurura cyane ugacupa gutora ukabura atoya nyene. Hanyuma mukarondera nk'abantu bakabumviriza akakubwira ati nzoyakuzanira. Hari naho usanga kubera biba ari ibyo mu kibano atayazanye. Iyo ni intambamye ya mbere. Iyindi kubera abakiriya bataragwira burya no gukorera ku muhana si byiza gose. Turabibondamwo intambamye bituma abakiriya ntibakumenya bose. Mugabo uroye ahabona naho ukimvira ibyo gukota inzu n'ibikoresho niki ugasha usanga babakiriya ni bake. Nayo nyene n'iyindi ngorane kubera uca usanga hariho ibihe muci bikagenda neza akavura gatasuye bari mu mbuto bariko barondera guteragira no kugira gute kurungika abana ku ishure. Ugaca usanga muri icyo gihe amahera y'inzu ariko arakugora. Uciye ucishura nagira ndakubeze ati kubera ko ukorera muhira utoja kwibarabara none inyishu uciye bitanga. Muratubwiye ibintu byinshi musanzwe mukora. None haruhande yo gusuka no gusokoza no kuba uri umwigisha hari indi myuga wowe usanzwe ukora? Ego jewe muri make jewe niyita tout travaux. Kuko nkora ibikorwa byose bishoboka. Ego kandi bigira icyo binyinjiriza mu muryango. Hampande y'ibi byo gusuka no gusokoza nivyo byo kwigisha ndakora amadekoro. Ego amadekoro muyakora? Ndi certifié muri decoration. Naragiye no kuvyiga ndaca na certificat na specialisation. Ndi specializa no kuvuga ndadekora amasare y'imanza. Ego abageni nabo nyene kumengo bahora babadekora nabo nyene badekora abageni. Hampande y'ivyo byo kudekora amasare amamodoka birajana. Ego hanyuma abageni bijya byo gusiga no
gutunganya neza abageni ni make-up nabo nyene ndabasiga ego mpejeje kugusokoza tukaba twavyumvikanye ca ndagusiga nkagukorera make-up ego mbere ukagenda byose biheze ahubwo n'ikanzu zo gukotesha ziba zihari ahubwo ca ndaguha ugaca wambara ugaca wigira byose genda ni kuvuga n'amakanzu usanzwe uyafise urayakotesha ego arahari amakanzu y'abamarene ay'abageni ay'abageni hari ay'abageni n'ivyo bitambara vya decor iniro nazo z'abashaka ego iniro zirahari ego z'abaja ku manza lokasiyo imvutano ziriho umengo muhanda kubona no mu bakinyi b'amafilime woba urimwo naho cyane n'uwo musa oya navuze ko nitwa tutravoje ariko nitazira niko bantazira n'abantu ego no gukina ivyo navyo nyene ndabikora amafilime makomedi aho nyura udukinira agakomedi dufilime ugashira ngaho ego hama rero Yvette murumva umukuru w'igihugu cacu arakunda kuvuga ati dutegure imbono kazoza y'igihugu yifuza yuko hazogera mu 2040 giteye imbere hama no mu 2060 mu 2040 igihugu cifashe hama giteye imbere mu 2060 none muri uno mwuga wawe nawe ufatiye kwiyo mbona kazoza y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi namwe muri uno mwuga wawe witegura ko muri ico gihe hazogera umwuga wawe umeze gute vyifashe gute wateye intambwe nifuza ko muri 2040 ko nanje noba mfise isaro imeze neza iri bien équipé no kuvuga ibikoresho byose kandi bigezweho ndabifise mbere nkaca nkoreramwe ibikorwa bibiri nkadandaza ivyo nkoresha abakiriya bagashorera ngaho nyene bagashikishiriza ngaho nyene kuko nk'ubu abakiriya baraza bizaniye ibikoresho menshi ndabizaniye amaproduit ico gihe nanje numva yuko cogera narateye intambwe ibikoresho bigezweho kandi harimo na commerce hakabamo ibintu bibiri mfise n'abakozi nkoresha naragwije n'abakozi nanje nkatanga n'akazi nakahe kamo batera nigiki wosaba abariko baradukurikirana ngaha aye icambere mbanza kubaha kaze na karibu naho ndi ngaha aye ndazi yuko abakurikirana ino mbonesha kure bahari kandi atari bake ego nibakenera gusuka canke gusokoza ni karibu ndabikora nzobakira kandi n'igiciro ni ciza kandi ndabikora neza hanyuma urabona yuko tugiye kuja mu buruhuko ku banyeshure abo bose ndabaha karibu kuko hariho abavyeyi bifuza kunezereza abana babo mu buryo butandukanye abasukisha abana bafise abana b'abakobwa nabo nyene ni karibu ego baba bakuze twaba twana tukiri dutoya nzobakirizayo kandi nzobakorera neza ego tubashimire rero kubona mwaduhaye aka kanya tugashobora kuganira hariho benshi ushobora gusaba umwanya nk'uyu ariko ntibabikunde none rero tubashimire kandi tubakengurukire tukaba dushimiye n'abariko baradukurikirana kuri runo rubuga rwacu rw'imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi RTBB hama abariko mudukurikirana mwibuke kugira j'aime commentaire na partage hama mukaba mwari kumwe na jewe nyene umworosha w'ikiganiro Karine Hakizimana nkaba nari umukunzi nkongera nkaba n'umukorera bushaka w'imbonesha kuri y'ivyiza vy'u Burundi RTBB kuri kamera mukaba mwari kumwe na Alexine Mubona murakoze naho utaha murakoze namwe Radio Television RTBB turakukunda cyane